Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwakoze guhitamwo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi kuwimana igenekerezo rya 2024 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2022. Mu nkundire tuyahereye ku ngingo nkuru nkuru yubakiyeko. Mu gisata ca politike umukuru w'igihugu c'u Burundi harasaba abungere ba Ecclesia Katolika kuja baramuhanurira mu mwiherero ngo kuko kuvugira ahabona ibitagenda neza bisa no kugumura. Hagati aho ibirori vyo kwigina isabukuru umugambwe CNL umaze imyaka 3 wemerewe gukorera ku mugaragaro vyaburijwemwo n'abajejwe intwaro n'igipolisi mu bibanza vyari bitekanijwe gukoreramwo ico gikorwa. Murano makuru muraza kumva icumwe mu banywanyi b'uwo mugambwe asanzwe abiburaya abivuga ko mumera zano makuru mu gisata c'amagara y'abantu naho hejo aho bukera isi yose irahimbaza umunsi wahariwe kugwanya indwara ya malaria. Murano makuru muraza gukurikira umushikiranganje aramutwa ico gisata aho avuga ingingo zigiye gufatwa kugira malaria ntizobe icica canke ngo isinzikaze umunyagihugu. Aya n'ayandi ni mukanya sangwa ikaze. Nongere ndabaramutse ndabahe nikaze duhera amakuru mu gisata ca politike. Umuhari uharanira iyubahirizwa ry'intwaro ishingiye ku mategeko Tabara umenyesha ko utarota ushibirwanisho hasi gushika abanyagihugu basubijwe uburenganzira bwabo. Ivyo biri mu itangazo ryashizwe habona kuri wa 2024 ndamukiza inyuma y'inama iheruka y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Umuhari Tabara usaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kugarura icuka ciza ca politike n'umutekano kugira impunzi zose zibone gutaha. Ibindi biri muri iryo tangazo tubibaze Emmanuel Niyungeko. Igihe yavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabereye i Nairobi mu gihugu ca Kenya kuri wa 2021 ndamukiza ku kibazo c'ingene umutekano wifashe mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi, Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko kwari kurabira hamwe ibijanye n'imigwi yitwaje ibirwanisho yise iyabicanyi irangwa ku butaka bw'ico gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi. Imbere y'ibimenyesha makuru umukuru w'igihugu yahamagariye abo yise abicanyi b'abarundi bari ku butaka bwa Kongo gutahuka mu gihugu, bitabaye uko naho ngo bazoheza bafatigwe ingingo zapfundikiwe muri iyo nama. Mu itangazo ryo kuri 2024 ndamukiza ryasohowe inyuma y'uwo mubonano w'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko, umuhari Tabara uharanira ibahirizwa ry'intwaro ishingiye ku mategeko umenyesha ko imvugo ya Perezida Ndayishimiye ikora mu nkovu ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bahunze iterabwoba ry'umugambwe CNDD-FDD. Umuhari Tabara vuga ko gutaha mu gihugu arizo ndoto zawo kandi ko ariyo ntumbero wihaye. Ariko rero nkuko tubandanya tubisoma muri iryo tangazo ngo si vyiza gukoresha imvugo zifatira mu gahanga abarundi bahunze kumvo zizwi na bose. Umuhari Tabara uvuga ko umaze amezi arenga 6 uriko uratana mu mitwe n'ingabo z'igihugu. Umenyesha kandi ko wahisemwo inzira y'umuheto kubera ko intwaro ya CNDD-FDD yafashe mpiri ubwigenge bw'abanyagihugu bujanye no kwihitiramwo indongozi zabo biciye mu matora yubahiriza intwaro rusangi yigenga yizewe arimwo bose kandi akozwe ku mugaragaro. Tabara ishimangira ko itarota ishira ibirwanisho hasi igihe cyose umunyagihugu atazoba arasubizwa ubwo burenganzira. Kubw'umuhari Tabara umukuru w'igihugu Ndayishimiye yarakwiye gutanguza ibiganiro by'ukuri kandi bihurikiyemwo bose mu gushika kuri iyo ntumbero. Nkuko muri iryo tangazo babandanya babivuga, Perezida Ndayishimiye ngo yarakwiye kubanza kugarukana icuka ciza ca politike n'umutekano kugira bibakaryo ku bana b'u Burundi bahunze ko gutahuka mu gihugu cabo c'amavukiro. Aha rero Tabara ibona ko abapfunzwe bazira ivyiyumviro byabo vya politike borekugwa guhagarika ubwicanyi bwabaye ndanse
bashatse gufunga abantu bidakurikije amategeko, inyuruzwa ry'abantu hamwe n'ayandi mabi yose ajanye n'ihonyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu akorwa n'inzego za leta. Mu gihe naho umukuru w'igihugu yonanirwa gukora ibyo asabwa, umuhari Fede Tabara ubona ko abarundi ubwabo boheza bakigwanako mu gukora ibishoboka kugira bene wabo bahunze bashobore gutahuka. Emmanuel Niyunge ko tukiri mu bivugwa mu gisata ca politike, ukwihanganiranira mu vya politike biracari kure nk'ukwezi mu Burundi. Kuri uyu w'Imana ibikorwa vya politike vy'umugambwe CNL vyari bitekanijwe muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura no muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi, vyaburijwemwo n'abajejwe intwaro bafadikanije n'igipolisi. Eme Magera, umwe mu banywanyi b'uwo mugambwe hasanzwe aba mu bihugu vya Buraya, avuga ko igihe bariko bitegurira gutanguza ibikorwa vyabo bamenyeshejwe ko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ari we yatanze itegeko ko uwo mugambwe utokora ivyo bikorwa vyaho. Umviriza Eme Magera, umwe mu banywanyi b'umugambwe CNL aba mu bihugu vya Buraya. Kwa dusanzwe dufise isabukuru ryo kwigina aho tumaze imyaka 3 dukorera ku mugaragaro, hari muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi na komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Aho rero twanditse amakete tukamenyesha intwaro, tukamenyesha ba mustanteri bakemeza ko amakete bayaronse, hari hasigaye ko twisuganya. Rero no musi mu gitondo ngaho nko muri komine Kanyosha indongozi z'umugambwe CNL zashitse kugira ngo zitegure urubanza kugira ngo bashobore kwakira inyankamugayo zije muri iyo sabukuru. Ariko baca basanga igipolisi ingira caharaye kirababwira ati mwebwe ntimushobora gukorera ngaho kuko twaronse amategeko ababuza ko igikorwa mu kirangurira ngaho. Hanyuma nkuko bisanzwe twarondeye mustanteri, ndongozaruye mustanteri akabona telefone akarica, barondera buramatari basanga yanyegeye. Hagati aho haca haza ibonera kure zije gukora ikarashishi mu cyo twari twateguye. Amabarabara yose barayagota ku buryo atabantu bashobora kugenda bidegemvya, ikana baja mu misa bose ubona ko babahagarika. Hanyuma umukuru w'iperereza arahashika, hanyuma baravuga ati twebwe twaronse itegeko rivuye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati yuko ico gikorwa kidashobora kubera ngaho. Vyumvikana yuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati niyo yatanze amategeko, kandi bigaragara yuko ayo mategeko yace kuri mustanteri agaca no kuri buramatari kuko bose banige mugabo amakete bari basanzwe bafise. Hanyuma rero icyo twakoze nuko twagumye tuganira n'abanyagihugu kugira ngo izo monerakure bazanye zije gusotora ntihagire ukomereka, ntizica abantu kuko tumenye yuko baca baza bagafata abantu bakabahagarika, abandi bakakubitwa, abandi bagatera mu busho, abandi bakanyuruzwa. Yari Eme Magera. Muri ico gisata nyene ca politike, Musenyeri Bonaventure Nahimana yaraye yimitswe mu mabanga yo kurongora diocese nkuru ya Gitega, arahamagarira abanyepolitike kwama na ntaryo mu vyo bakora bitwararika neza y'igihugu n'abakibamwo, bakirinda gukorera inyungu zabo gusa. Yabivuze mu ijambo ryiwe mu birori vyo kumwimika vyabereye mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatandatu. Musenyeri Bonaventure Nahimana yanaboneweho gusaba abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi gufasha mu mugambi wo kunwanisha abarundi. Umviriza Musenyeri Bonaventure Nahimana. Namwe ba Kristo muri mu bya politike no mu migambwe, turazi ko icambere mushinzwe ari ukurondera ineza y'igihugu n'iy'abene gihugu. Muyirondere rero ata n'umwe mukumiriye, kandi mutarondera inyungu zanyu gusa. Mu byo twize tuzi politike n'uburyo bwo kwegeranya abantu, bwo kubahuza, kubateza imbere mu mibano yabo. None muri iyo ntumbero tuzotanga intererano yacu ngo abarundi twese dusubize hamwe, twubake igihugu kirangwamwo amahoro n'iterambere. Namwe muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, nimushishikare mudushigikira mu mugambi
bwo kunywanisha abarundi no kudushikana ku iterambere rirama rituma umuntu wese abaho neza mu iteka ryiwe no mu mwidegenzo, ariko mubigire mwubaha imico n'imigenzo yacu hamwe n'iteka ryacu by'abana b'Imana. Yari Musenyeri Bonaventure Nahimana, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, asaba abarongoye Eklezia Gatolika kuja baramuhanura mwibanga ngo kuko kuvugira habona ibitagenda neza bisa no kugumura. Varisto Ndayishimiye yabishikirije kuri wa gatandatu mu gihe diocese nkuru ya Gitega yari iramutse yimika umwungere mushasha aje kuyirongora. Arasaba kandi abihebeye Imana bose gufasha mu gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu bijanye n'intwari bereye ugusubiza hamwe kw'abarundi n'ikibazo c'iterambere. Kurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisto Ndayishimiye. Uze twibanire utubere umuvyeyi kandi turakunezerewe cyane. Ugume wibuka ubushuce kuragira n'icanya uburagiramwo. Ni bwa Burundi bugihanganye n'ibibazo. Cende umurongozi w'igihugu sindi igihugu. Tugiye rero twese kuza turahanahana ivyiyumviro ingene igihugu cacu cokura. Gihanzwe n'ibibazo nyamukuru mbere ntibirenga bitatu. Ni ikibazo c'intwari ibereye, ni ikibazo cyo gusubiza hamwe kw'abarundi tukagira umwumvikano mu gihugu, ni ikibazo c'iterambere. Kwibazo z'intwari ibereye ivyo vyovyo nije ndabibazwa. Ico ndabasaba ni impanuro. Mubonye munyegere munyongorere. Hajya mugiye mukabivugira ku kibuga ntaco muba mufashije muba mugumuye niko ndavyita, ariko uje ukanyongorera ngacanda bitunganya neza bigenda neza. Mwebwe abasaseredoti, mwebwe abepiskopi nimwe mumenya vyinshi kuko mwumviriza benshi. Iyo rero mwumvise akantu mwabonye akantu ntimuze mutinye kutwegera. Intwari ibereye nuko twese dushira hamwe uburongozi bukumviriza, hanyuma bene igihugu nabo bakavuga agahaze kugira gatoregwe umuti. Intwari ibereye ni demokrasi, aho umwe wese agira umwidegemvyo wo kuvuga akamubakiye. Hariho gusubiza hamwe kw'abarundi kuko twari twaratatanye. Ni ikibazo kiduhanze cyane cyane dufatiye kuri kiya gikorwa turiko turakora cyo kumenya ukuri n'ukurekuriranira. Ni igikorwa kitoroshe, gisaba mbere ko twese dusenga cyane mbere no kwisonzesha tukisonzesha, kuko ni ikibazo cyadukomerekeje twese, nta murundi n'umwe atakomeretse. Ubu rero ko tugira Imana ikaba yaraduhezagiye tukumva yuko abarundi twese twahahombeye kugira ngo twivyukiranye tuzogenda twese. Mugabo ntidushobora kwivyukiranya tutamenye aharamahwa kugira ngo tuze dusubire kuhanjanjwako. Nico gituma rero kumenya ukuri ari ngombwa, ariko uko kuri kirazira yuko guca gusubira kutwinjiza muri ya magume, ahubwo kuba ukuri kudufasha kwiyubaka. Nico gituma dutegereza kubikorana ubwitonzi ndetse tukanabisengera. Reka rero amashengero yose, amadini yose, twese tuje hamwe ico kibazo tugitorera umuti ubutagisubira inyuma. Agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye, akubaka ibiro vy'ubushikiranganji bigeretse incuro zitatu. Yaravyubaka adakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta, arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika hafise ibiro vy'ubushikiranganji bimeze neza cyane vyubatswe, hanyuma yarabigabiye leta. Nagenda maramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza. Ubwa mbere womenya ayo mayanzu zoyaheba, tuyaheba bategeza kuyariha. Umugambi utegerezwa gukorwa kandi abahera yacategereza kugaruka. Ubu ngira nje fata ingingo, umushikiranganji turi kumwe ndawusaze mu ndwi zibiri mbe mbona abantu bose bari muri ivyo. Ibivugwa mu gisata c'intwaro naho imishahara y'abakozi b'abarundi bose bazoja gukorera mu gihugu ca Arabia Saudite izobanza guca mu minwe ya leta imbere y'ugushikira banyeneyo. Ivyo biri mu itegeko rishasha riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka y'u Burundi. Itegeko leta igomba kugira ibanga kugira abo vyega ntibabice nikanda. Idonido na Josiane Muzaneza. Nka leta mvyeyi kandi inkozi, leta y'u Burundi yahisemo kuzirakira yo nyene
ingene imishahara y'abarundi bazorungikwa gukorera mu gihugu ca Arabia Saudite. Imvo yatanze nuko badashaka kuruhisha abo barundi bazoba bariko barahangayika barondera ubuzima, ari naco gituma leta yemeye kwikorera uwo mutwaro ikazozirakira iyo mishahara yose izobiri mu mafaranga y'agaciro. Aha umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yari kasa n'uhumuriza abashinga amateka bariko bagaragaza amakenga bafise kuri iyo ngingo. N'ahandi bohemberwa uretse ko nyine bataye mu bandi Burundi byogorana, nibaza yuko icyo zizoja muri abategeko mugabo nitwo bahembera mu banki ya hariya ko twahembera mu banki ya hariya nibaza ko byozonda bagora, nibaza yuko ayo masezerano amaze kujaho, nibaza yuko bazuguruza amakoni hanyuma kuko aribo bazobahembwa n'amadovize n'ivyo amadovize mu kwinjira mu gihugu aca muri banki centrale, ni procedure ihari kandi amayubahiriza amategeko hama nabo amafaranga yabo agaja ku makonti yabo. Amaze gusigura ivyo, umushikiranganje yahavuye akebugwa n'abashinga amateka bamusaba kuhamerera amagabo kugira ayo masezerano ntazahave aba ugwitwazo rwo gukora urudandazwa rw'abantu, ari nako kumusaba kubanza gusigurira iryo tegeko abo ryega kugira baje mu vyo bazi banamenye amategeko abakingira yariyo. Hariho itegeko ryacu muri 2014 rigwanya urudandazwa rw'abantu, loi portant prévention de la traite des personnes et protection des victimes de la traite. Itegeko rero nkabona yuko mushika mu ngiro y'amasezerano yuko byakubwira na DPR avec la sensibilisation et la vulgarisation de tegeko bari bagiye gushaka ingufu no kwari no tegeko ryigishwe kuko hamwe amasezerano azokurikizwa neza nk'uko ari nkuru dandaza bari korora. Izo mpanuro umushikiranganje Ndirakobuca yazamiriye kure, asigura ko atari ngombwa ngo bamenye amategeko abagenga, anamenyesha ko atari ubwa mbere amategeko bene yafatwa abo vyiga batagishijwe inama. Nicyatumye twibirira pasiporo bazoba bafise bagenga nk'abakozi bagiye gukorera muri biriya bihugu no kugira nyine by'ukuri ama disposition amwe y'itegeko ry'ezezime tubishire muri ako gatabo babone uwo bagahereje avuga ati umuntu afite uburenganzira bwabo gashika ngaho. Mugabe ikijanye na vulgarisation abanya ko bashinga amateka murazi yuko ikijanye na vulgarisation y'amategeko ni kibazo muri iki gihugu cacu, si kuri itegeko gusa, amategeko murayatora mugabo kugira abene igihugu bayamenyeshwe murazi ko ari igihe kitoroshe. Ni kibazo siri gusa n'amategeko nka yose. Naho rero vyagaragaye ko abashinga amateka bafise amakenga menshi kubijanye n'iryo tegeko ndetse n'inyishu bahawe zikaba zitabanyuze, nicabujije ko iryo tegeko rishiraho amabwirizwa agenga abo barundi bazorungikwa gukorera mu gihugu ca Arabia Saudite bagemiza bose atanumwe avuyemo. Urakenuye Josiane Muzaneza. Gushaka kuronka inyungu mu kintu cose nivyo bituma abajejwe intwaro badashira mu ngira amategeko atandukanye mu bijanye no kwimba inzahabu n'ubundi butare. Vyashikirijwe na Faustin Ndikumana aserukira ishira hamwe Parsem inyuma yaho bigaragariye ko abimba ubutare bahanzwe n'isidagurika ry'imisozi bagaheza bakahasiga ubuzima. Faustin Ndikumana avuga ko hakenewe kwigisha cane abajejwe intwaro nayo abakora nabi bakabogozwa mu mabanga yabo. Tumukurikire. Mu bisanzwe ibijanye no gucukura inzahabu musanzwe cyo bita extraction artisanale birafite amategeko abigenga, ingene ibijanye n'ibidukikije bishobora gukingirwa, amazi agakingirwa, ingene bariko bashobora gukingirwa ndetse n'andi mategeko bijanye. Mugare muri ibihugu by'iwacu kubera ubukene bwabaye ndaze, abantu babura ico bakora, abantu baburabuzo bakagira gutyo, usanga bagerageza kwiruka muri akana karabira ngo bakemera kwita kugira barayibuba. Ivyo rero bivuye ku bukene budasanzwe. Hanyuma rero ikigora nuko mbo administration y'ubu nayo abarimwo benshi barondera inyungu kintu cyose babonye, hakuja gukurikiza amategeko nabo harabuze usanga babiguyemwo nka numbara ngo ugasanga bazatwe ko baradandaza inzoga, ugasanga nuko barabika ibitoro, nuko baragira gute tubibona hirya no hino. Hakundi ngene baza gukingira ugasanga nuwo bafashe barondera ku mwaka nyene ivyo bamufatanye, ugasanga amategeko kandi karakurikiza, ugasanga ku banyagihugu amategeko ntakurikiza, kandi ugasanga no kubajejwe intwaro amategeko nakurikizwa. Nuvuga yuko ubu muri iki gihugu harakwiye kuba ico kutanu zero de gouvernance, abajejwe intwaro bakigishwa, badashoboye kwigishwa guhinduka bakaba
bakabakura bakababogoza kuko agaciro k'intwaro n'agaciro k'abajejwe intwaro babayigize intwaro rero nubwo ifite amategeko imeze gute agaciro meza gute agaciro kayo ni zirya ngendo z'abarya bajejwe babayigize nibaza rero ko izo mpanuro zoba hose hama ibintu bigahinduka amategeko akurikizwa na cyane cyane gukingira ibidukikije nabo nyene bashaka bagashobora gukigwa hanyuma rero iki naco nuko dusaba yuko izamura ry'ubutunzi muri iki gihugu rikwiye kwicarirwa kugira igihugu gishobore kuzamuka muri ubutunzi kuko ubu bukene ububaye ndanse ushobora gutuma abantu baguma babandanya bakora ibintu bitajanye n'amategeko. Ibindi bitagenda neza hari ibiraro bitatu hamwe n'amazu atari make vyaraye bibomowe n'imvura ivanze n'igihuhusi yaguye kuri uyu wa gatandatu muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Iyo mvura yarononye n'imirima bikomeye. Abanyagihugu bahuye n'ivyo vyago basaba kugarukirwa. Iyi nkuru twateguriwe na Elvis Niyomwungere. Iyo mvura yasambuye ibiraro n'amazu aho muri komine Mabayi kuri uyu wa gatandatu yatanguye kugwa kuva igihe cy'isaha 8 z'umurango gushika isaha 7 z'ijoro. Amazu arenga 50 n'ibiraro bitatu nivyo vyabomowe n'iyo mvura yari ivanze n'igihuhusi. Imitumba yasinzikaye cyane ikivogero Mukoma na Gasebeye. Uretse ayo mazu n'ibiraro isoko ryacu aha muri komine Mabayi rimenyesha kandi ko hari amahegitari y'imirima nayo yatwaye ibiterwa mbumbarugo nk'ibitoke, ibiharagi, amateke, ibigori n'ibindi. Ibintu byo mu mazu atari make navyo byarononekaye biturutse ko uruzi Nyamagana wataye inzira gwinjira mu mazu. Abanyeshuri bo kuri iyo mitumba isoko ryacu rivuga ko bagiye kugira ingorane zo kubandanya biga. Ibikoresho byabo by'ishure byarononekaye. Isoko ryacu aho muri komine Mabayi iri mu ntara y'Ibitoke cyemeza kandi ko abajejwe intwaro babonye byabaye ko byasize imiryango itari mike mu kangaratete, bakaba basabye iyo wese afise umutima w'urukundo gufasha kuko komine yonyene itovyishoboza. Nabo banyagihugu bahuye n'izo ngorane basaba gufashwa byihuta kuko atabo bafise bikora. Elvis Niyomwungere mukanya duhereza aya makuru mu bivugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Nkuko nari nabibabwiye mu ngingo nkuru zano makuru buri wa 2025 ndamukiza aho kumwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mukuru wahariwe kugwanya malaria mu Burundi. Mushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Sylvie Nzeyimana yamenyesheje ko bagiye gukora uko bashoboye kugira ntihagire umuntu asubira kwicwa canke gusinzikazwa na malaria. Tumutege yombi. Kuva mu mwaka w'2008 igenekerezo rya 2025 ndamukiza n'umunsi wahariwe kurwanya indwara ya malaria. Icivugo cy'uyu mwaka kivuga kiti dukoreshe ubuhinga bwa none mu kugabanya umutwaro wa malaria ku bantu cyane cyane mu kubarokorera ubuzima. Iki civugo kiturarikira kongereza ingufu zo gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe asigara inyuma mu kuronka ibikoresho byo kwikingira no kuvugwa iyo yarwaye malaria. Mu mwaka uheze naho amakungu yarahanganye n'ikiza karanda coronavirusi, intambwe idasanzwe yaratewe mu gukinga malaria. Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryaratangaje ko urucanco rukinga malaria rugiye gutangura gukoreshwa ku bana bafise kuva ku mezi 6 gushika ku bafise imyaka 5. Naho ari inkuru nziza mu kurokora ubuzima bw'abo bana, muzi ko ari wo mugwi w'abantu babangamiwe cyane na malaria, izo canco ntizirakorwa ku rugero rwaho mu bihugu byose dushikirwa. Nico gituma ngaho iwacu dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira tubandanye twikingira malaria. Icifuzo dusangiye n'amakungu nuko ata muntu n'umwe yo bacandura canke ngo yicwe na malaria. Ikindi dutegerezwa gukora n'ubushakashatsi kugira ngo tumenye neza ubwoko bw'imibu butera malaria ngaho iwacu.
gutyo hamenyekane n'imiti ishobora kuyivura neza canke imiti yiciyo mibu nyene. Iruhande y'ivyo muganga Sylvie Nzeyimana yanamenyesheje ko mu gihugu cose abaremesha kiyago bagiye guhabwa ibikoresho n'imiti kugira bashobore kuvura umunyagihugu wese atowe malaria. Yagiriye ko anahamagarira abanyagihugu kuyigwanya bivuye inyuma. N'ubu dutege yompi muganga Sylvie Nzeyimana umushikiranganje w'amagara y'abantu. Twomenyesha kandi ko abaremesha kiyago baronkejwe inyigisho zikwiye zo kuvurira mu kibano abana bari munsi y'imyaka 5 mu bucimbiri bwose bugize igihugu cacu. Abaremesha kiyago bagiye kuronswa ibikoresho n'imiti kugira bashobore gupima no kuvura abene gihugu bose babituye bafise ikimenyetso c'indwara ya malaria. Izo ngingo zose zaratumye abahitanwa n'indwara ya malaria bagabanuka, ariko rero haracakenewe kongereza ingufu kugira indwara ya malaria ituzwe burundu, kuko mu ntara zimwe zimwe iyo ndwara ishibonekeza ku rugero rutari ruto. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buteye akamo abene gihugu ngo bikingira indwara ya malaria mu kugira isuku n'isukura mu mihani wacu kugira tubuze imibu idutera malaria aho igwiriranira naho yinyegeza. Mu kuryama iminsi yose amajoro yose mu musegetero urimwe umuti wica imibu. Mu kwivuza hakiri kare igihe cyose umuntu yiyumvise ko ikimenyetso kimwe ca malaria. Mu gufata neza imiti nkuko abaganga babitegeka. Gukoresha ubuhinga bwa none mu kurokora ubuzima bw'abantu no kugabanya malaria nico civugo ngenderwako c'uyu umwaka. Tukivuga rero ibijanye n'amagara y'abantu duhereze kuri iyi nkuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 ingwara ya malaria yaragwiriranye kugeza ku rugero rw'ibice 30% ugereranije n'umwaka w'ibihumbi 2020. Icegeranyo ishirahamwe rya ONU rijejwe kwegeranya imfashanyo OCHA ryasohoye hagati mu kwezi kwa mbere uyu mwaka cavuga ko iryo gwirirana ryoba ryatumwe nuko atasekeza ryo gutanga imisegetera riherutse. Eric Niyonzima. Kuva muri mukakara umwaka wa 2021 Uburundi buri mu bihe vy'igwirirana ridasanzwe ry'ingwara ya malaria. Bivugwa n'icegeranyo ishiramwe OCHA ryasohoye kwigenekerezo rya 17/0 uyu mwaka. Ivyo rero OCHA ivuga ko binyuranye nuko ibintu vyari vyifashe mu mwaka wa 2020 aho mu Burundi umuvuduko wa malaria wari ku rugero rusanzwe. Muri 2021 OCHA ivuga ko igwirirana rya malaria ryari ryabaye ndanse mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko n'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu. OCHA muri ico cegeranyo cayo iti kugeza ku wa 12 Kigarama umwaka wa 2021 uburere bw'ubuvuzi 8 bwari bwiziziwe na malaria ku buryo byari hafi gushikiraho yitwa ikiza. Umwaka wose wa 2021 OCHA yerekana ko malaria yatowe incuro 5,500,700. Ivyo bigasigura ko yongereye ku rugero rw'ibice 30% ugereranije n'umwaka wa 2020. Uyo mwaka OCHA yerekana ko malaria yari yatowe ku bantu bangana n'4,400,000. Kubwa OCHA iryo gabanuka rya malaria mu mwaka wa 2020 ugereranije n'umwaka wa 2019 yari ryatumwe hanini n'isekeza ry'itangwa ry'imisegetera irimwe imiti kandi mari gihe kinini no gupompa mu mihana y'abantu vyakozwe muri Kigarama muri 2019. Ico gikorwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukaba bwagifatanije n'abasanzwe babufasha. OCHA rero ikabona ko kuba igesekeza rimaze imyaka irenga 2 ridakorwa vyoba vyaronyoye igwirirana rya malaria muri 2021. Naho biruko rero OCHA mu cegeranyo cayo ivuga ko muri uwo mwaka wa 2021 igitigiri c'abahitanwa niyo ndwara cagabanutse mu Burundi, mu gihe mu mwaka wa 2020 malaria yahitanye abantu 2,589, muri 2021 yahitanye abantu 1,519. OCHA isanga ivyo vyatumwe nuko amavuriro yitayeho cyane kuvura abagwayi biyo ngwara. Eric Niyonzima urakenuye. Nino ngaha amakuru mu Kirundi yo kuri wa Mongi igenekerezo rya 24 ndamukiza umwaka wa 2022 agarukiye. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yombi. Bagenzanje b'uruganda rwa FPA bafashije gutororokanya aya makuru n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze nariko ndayabashikiriza ndabikebanuye. Giraho muba mwubahwe naho utaha.